Nene ko ndayaga no mutipe ariko arambarira vyerekeranye n'ubuvuzi bwiwe kubera yambariye ngo yaragwaye ngaraboneka umutama araho yitwa Mutama Banderasi ngaba ngahanye Uvuga Mutama Banderasi umuzi na yo reka ujya Mutama reka yo aha naba abapfumu bose abarozi bose yaraboma ujya ni number 1 ngaha kuri aka gatumba ujya turamwubaha ujya Mutama kwera akazi urazi uyu muhungu akiva ruguru kuna yarameze ujya uyu muhungu yajarenze cyane ingwara nyinshi zari zamukoraniyeko ariko urabona ukuntu ameze ni kwera Mutama Banderasi aha ujya Mutama kwera aho gatumba ni number 1 simbona n'umuntu nomwegereza imbere yiwe kwira ujya Mutama Banderasi eba ahari yuba uyu muhungu niba usukuni yaje ameze ndamubonye camvuga kujya Mutama n'uwa mbere simbona ariko rero musore ujya Mutama benshi bakunda kuvuga ngo n'umurozi bivanye n'ibintu agenda arakora akorera abantu ujya Mutama bamufata ko ari umurozi twege hari abantu benshi imbere batemera ko ari umuganga abikwiye mwege ngaha ku mutumba wiwanyu nta bantu yoba agenda ararogaroga canke bamuvuga ko ubujambo bw'uburozi ujya Mutama sinzi uko no bivuga gusa uko ndamubona ujya kwe n'umuganga sinzi uko navuga ko ari umurozi kubera uyu nibutse ukuntu yaje ameze aremvye novuga ko ari umuganga kabisa n'umuganga kweri nibutse ukuntu yaje ameze sinovuga ko ari umurozi gusa umurozi numwe yica arica gusa ujya Mutama arabonye avura gusa abarozi bari bamaze imisi biharaza ibintu byo kuza bararugana abantu bose yarabamoye ubu turidegenze muri hano gatumba ka Sali bakunzi ba INYISHU media murakomeye meze fresh muri good soje meze neza cyane ndijewe ntari Jesus Carmelo imbere ya kamera murabona umusore wacu ngaha anye umusore menga ntameze neza umusore menga umwanya wose aguma yijiriwe sinzi ko ari ivyo yabonye byatumye aguma adatwenga umusore kubera kudakunda gutwenga ni sawa kwa ko ni sawa agenda shima ciye akazina kanje ni Ndowazi Freeberi igituma ntavuga ntagoma nezerewe naho ye nibibazo byinshi kabisa naimvuye ruguru mugabo nshikira hino cyambara Mutama kabisa yarangiriye neza nagiye ku mufumo wa mbere birankange mbere uwo Mutama kabisa nishimita kwigumira hino Mutama ni sawa yaramvuye ubunye ndashima ubunye meze neza kabisa nyintangorane so Mutama kwe namwemera cyane kubera kare kano gacimbi kacu hari ibintu byinshi byakunda kuwaza ku mugubu ubunye kabisa ubunye ni sawa nyintangorane ubu ibintu bimeze neza cyane so uratubariye ati wavuye ruguru uzino ngaha mu gisagara ca Bujumbura none ko wavuze ngo yaragufashije ngarakugwaza arakuvura wari usanzwe ugwaye ingwara nyabaki Chingwara n'ingwaye umutima kabisa umutima kweri ntiwamerewe neza mu mubiri wanje kabisa mugabo ubunye ndatujije kabisa ntangorane yego uvuze umutima wari ugwaye uraje kwa muganga ku buvuzi ariko numvise akajambo cishamo ngo bapfumu uramaze kugenda ku bapfumu urumva kuvuga uko onye nuko nangiye urumva nemerewe nabi navuga uti jewe kampitemwe kugira ku mugabo nyine wari ku mugabo mu ivyonye byo kuja mu bapfumu umva kubera naciye mbona uwo Mutama sinabaye nkingira kabisa Mutama cyangwa nkurikirana neza uravuze warugwaye umutima warugwaye ibintu byinshi cyane ndetse ndabona n'amaso yawe ntiyarameze neza wari usanzwe ufise n'ubwo bugwayi ariko dushaka kumenya kubera ujya Mutama hari gihe usanga tumugira kamakenga ujya Mutama abantu benshi barakunda kumugira kamakenga bavuga ati ujya Mutama n'umurozi kuri we ujya Mutama wasanze ibintu yagukoreye ni by'ukuri n'ubuvuzi bw'ukuri canke n'uburozi oya kabisa mu isanzwe ukuntu yamvuye neza kabisa mbere nabo bavuga yuko iyo bari umurozi kweri nabo bamubeshira kabisa Mutama ni sawa yarangyoheye ntangorane yego kuvuye ubu gushikiza isaha nta ngwara nimwe waba umutima byaye biki nta ngwara nimwe gifise mu mubiri wawe oya ntayo kabisa ubunye nimerewe neza nta ngorane kweri yego no mu gisagara usanzwe ubaho gute bana nande ko zino mu gisagara atabavyeyi ufise abavyeyi bawe usanga bari ruguru bayeho gute jikungine mbayeho kweri je nibereho kunyene nta ngorane kaburumva nyene je abavyeyi banje bari ku gatumba hama umva na jino nyene kupagasa hama nta birebire kweri je nyene bereho kunyene
ucuhakura n'ubuvuzi ku ngwara wari usanzwe urwaye. yego cyane. None ngahana gusanze ni muhiri wanyu, ndabona kandi harugaye, ngira hariyo umugenzi wawe usanga kuba mubana, ntihuguruye washikiye hanze. Oya kabisa harugaye, ndibaza nawe urabibona yego ko kabisa nuko nyene nubunye siho bari abo tubana go. Ego watubariye ibintu byinshi cyane kuvyerekeranye n'ubuvuzi bw'ujya mutama, kuko nakubari hari abantu rana nkunga mu gace kiwanyu kandi nyene asanzwe baba muri no quartier namwe musanzwe mubamwe. None hari Sawa. nanjye kurambura mfise abafite none nuko nanoshi ingo wicare nta na kimwe, ingo wicare nta na kimwe, nta na kimwe. Je nako ndayaga no mutipe ariko arambarira vyerekeranye n'ubuvuzi bwiwe, kubera yambariye ngo yaragwaye ngaraboneka umutama araho yitwa Mutama Banderas, ngaba ngahanye uvuga Mutama Banderas sanzwe muzi na yo reka ujya Mutama reka yo aha naba abapfumu bose abarozi bose yaraboma ujya ni number 1 ngaha kuri aka gatumba ujya turamwubaha ujya Mutama kwera akazi urazi uyu muhungu akiva ruguru kuno yarameze ujya uyu muhungu yajarenze cyane ingwara nyinshi zari zamukoraniyeko ariko urabona ukuntu ameze ni kwera Mutama Banderas aha ujya Mutama kwera aho gatumba ni number 1 simbona n'umuntu nomwegereza imbere yiwe kwira ujya Mutama Banderas eba ahari yuba uyu muhungu niba ukuntu yaje ameze ndamubonye camvuga kujya Mutama n'uwa mbere simbona ariko rero musore ujya Mutama benshi bakunda kuvuga ngo n'umurozi bivanye n'ibintu agenda akorera abantu. Ujya Mutama bamufata ko ari umurozi, twege hari abantu benshi mbere batemera ko ari umuganga abikwiye. Mwebwe ngaha ku mutumba w'iwanyu nta bantu yoba agenda ararogaroga canke bamuvuga ko ubujambo bw'uburozi? Ujya Mutama sinzi uko no bivuga, gusa uko ndamubona ujya kwe n'umuganga, sinzi uko novuga ko ari umurozi kubera uyu nibutse ukuntu yaje ameze aremvye, novuga ko ari umuganga kabisa, n'umuganga kweri. Nibutse ukuntu yaje ameze sinovuga ko ari umurozi, gusa umurozi numwe yica arica, gusa ujya Mutama arabonye avura. Gusa abarozi bari bamaze imisi biharaza ibintu byo kuza bararugana abantu bose yarabamoye turidegenze muri hano gatumba ka Mutama Banderas ari hose yubawe no kuri. Uravuze ati abarozi yarabomoye, ngahanye hari hasanzwe hari abandi barozi nyene bajye usanga bagenda barakinda ku mazu batigeze gushikiza isa nta abantu bakikinda. Agacimbiri gusa dufate akagacimbiri gusa kari nka kabarozi, gusa kuvaho Mutama Banderas amenyekaniye kwera akora ibintu by'amateka. Umuntu akora ibintu by'amateka ategerezwa kumenyekana, yaca agenda arabomora. Aha mu ijoro ntitwaryama abarozi baguma bakindakinda, gusa Mutama Banderas yarabomoye. Ico nico cyambere tumushimira, kandi tukamushimira ku buvuzi bwiwe kubana nibusi uyu muhungu kuni yarameze. Nivyo gushimira kweri Mutama Banderas ni yubaye kabisa. None apare yu yavuye uyu musore yavuye hayo nabandi ngaha anyu, urumva wewe yaje yiviriye rugura aje ina gupaka nyene si yo wenyene gusa amaze kuvura abantu benshi, kandi abantu mubo baze kuvura bose nta numwe amuvuga nabi kabisa, nta numwe amuvuga nabi. Aya Mutama Banderas kweri ni yuba, nta numwe amuvuga nabi, amaze gukiza abantu benshi, ni benshi nabo nugo nohera kubaharura ubu sinobaheza. Ibyo amaze gukora ni byinshi kabisa. Je ndumva ni hatari, kuko hari abantu mpora numva ngo umwe ngo baba bamuroze ngafise nginda nini yukunyu ugasanga afise urudaru niniya akavyimba n'uwo tipe yambariye ngo je ngahanye ngo mbere mbonye meze uko unye ngahanye ngo narakize ngo ibintu bimeze neza. Umubona umuhungu kweri yarakize, nibutse ukuntu yajinda twarahera tugavuna umuhungu kwa yaribunge ngari umuhungu yarafise inda nini yareka, ahubwo nivyo gushima kabisa kuba yarakize kweri kubera Mutama Banderas. Mutama Banderas urumva n'umuganga abikwiriye kandi abikora neza. None mwoshobora kutubarira nk'abantu bakunze kuja iwiwe baba bagwaye ingwara nyabaki? Avura ingwara zitandukanye, aravura umutima, ingwara z'amaso, estoma, ibintu ni byinshi nohera ubu mu gatondo sinashobora kubidona byose. Ibintu byose uzi umuntu ashobora kugwara byose arabivura kabisa. Nta ngwara nimwe yamunaniye, byose aravura kandi arashoboye kabisa. Bakunzi ba INYISHU media, none hari abantu dukunze kumva ngo ni ngumba. Ni ngumba abantu bamaze, ndibuka umugore araho yaramaze imyaka 15 atarabyara, gusa yamenyanye n'uwo Mutama Banderas nta mwaka waheze bamenyanye yaciye abyara, ubu afise ageze kubana bagera kuri 3. Mutama Banderas kabisa arashoboye. None musore ko umva we yakuvuye yakwatse amahera ngana gute canke nta mahera yakwatse ibiki mu kugira kuvura? Oya kabisa je mu isanzwe Mutama kweri
niyubahe kweri je nta mahera yansabye kubera namuteka igongo hiva ruguru se yaramvuye ubunye nta ngorane kabisa yego amahera na 10 wamuhaye ya kweri kabaye n'ubufasha ndumva mutama banderasi nawe nyene ahari gihe ataka amahera akenera gufasha umuntu akamufasha kugira ubuzima bwiwe bubandanye none ngaha anye mu quartier hari abantu mukunze kubona baza bavuga ngo banderasi ngo numurozi ubu nwabona ngo numurozi ega abantu basiba kurima ni basiba kuvuga bavuze ko umuntu atari ivyo nivyo shobora kubabazwa ico tuzi gusa mutama banderasi kweri n'umuganga sinovuga ko ari umurozi kubera umurozi n'umuntu yica ariko kuvana yaratujije gusa abarozi bakora ikibi sinovuga ko atari kabisa urya n'umuganga kabisa kandi arashoboye Docteur w'abadocteur arashoboye mutama banderasi niyubaho arashoboye sana kabisa so bakunzi banyishu media je nako ndayaga ngaha anye n'abantu basanzwe baba mu gacimbiri banderasi asanzwe abamwo kugira ngo twumvirize neza twumve karaba koko ari umurozi canke ari umuvuzi ariko ku makuru twumvise ku bantu basanzwe baba mu gacimbiri asanzwe abamwo bavuga ko ari docteur ari umuvuzi kandi baramuzi ko ari umuganga avura ingwara nyinshi cyane so ndabakunda cyane mu bandanye mudukurikirana vyinshi muzobibona tuzoza turabibashikiriza kuvyerekeranye n'uwo muganga bavuga bandarasi kuko twege twahora tumufata ukutariko n'abandi bantu bakamufata uko biyumviriye bonyene ariko bamaze kumwegera bagasanga ivyo biyumvira bitandukanye nivyo barimwo basoreje ndabashimiye cyane ku makuru mu mpaye sasa namwe murakoze kutitaho kuza kutubaza urabashimiye namwe nawe ku ngwara yawe ngo yarakize yego ntangwane kweri bunye nakize bunye natekanye yego so Beni wazimya kamera tukabasha tukagenda mu bindi bikorwa